tugaruke kuri cya kintu cy'ibihugu wabuze akantu uti ubonye ibihugu bihurumbira kuza mu ejo bundi hatunganijwe ihuriro ry'abakenyezi b'urwego rwo hejuru hakurikira ko ihuriro ry'abanyamitahe haza ko ihuriro ry'ugwaruka haza ko abantu bakaza nkamuru ivyo bintu biriko biradusigira iki akadolari hari ikintu bidusigira ngaha akadolari kamwe meosi n'ivyiyumviro kandi igihugu kikamenyekana ivyo niyo ngaruka iri hari gose imyungu iboneka atari birori inama ubwayo yungura abari muri iyo nama ikungura ibihugu byose na twebwe turimo bwa kabiri abantu baje baramenya igihugu cacu ukuntu cifashe bakagenda bakivuga uko kiri nico gituma bene abiyo baje tugomba kubakira neza tukabereka ukuri ukuntu tubayeho arabo dusaba intererano bakayiduha niko bigomba kugenda bwa gatatu hariho kajya nabanze kuvuga nako nyene bugiyo tuje tugasabikanya ngaha mu kabare ukabona bavunja kadolari mu marundi niko ibihugu biba urazi yuko tourisme nayo nyene irafise ingaruka nziza hama rero bakagenda batuvuga neza nico gituma uwo mutima w'ikirundi dufise wo kwakira abantu tugomba kuwugumya ni naco ciza cuko abara mukabaje ngaha bazanye mitaye yabo nitugomba kubakiriza ngo nanje mpako tugomba kubanza kubakiriza kubatunganiriza no kubanza kubatunganiriza ku kibazo kibazanye ariko apana guca tuvuga ngo banza umperuswa kuko hariho abaza bagasubira inyuma kubera ico kibazo kubera igiturire basabwa imbere yuko babaha ico kintu kirahari bambabarire aho bari none ico kintu ni no ndabwira ngo turingo twagitorera umuti je nabibonye ndagendereza tugahura n'abantu bakambwira ati je naraje babanza bavuga ngo gwanje arihe hanyuma nshafata ingingo ntikuva ubu je ngapfuye ndavyifatira mu ntoki hajyo ijya biro d'études stratégiques pour le développement ubu nafashe ingingo yo kumugwiza atunga wese twe tubizi akaza tukamakira tukumviriza imigambi yiwe tukaba twe duca tumuherekeza mu bushikiranganje hariho uwo duca tugena akurikirana ko ya dossier yiwe iri kwigenda neza kuko nasanze umenga nakaranda abantu jesigaye hari igihe mvuga ubwo nta bantu bameze nk'ifyisi ati gwanje nganga umenga n'ifyisi zabonye igikoko capfuye wirukanye ziri usanga izindi zishikwe ngaha ku buryo rero aciye mvuga nti oye ubu rero dutangure tuvyikurikirane uramaze kumva ko best hari abantu bayanga yego bayanga kubera iki kubera aho bahora banotora basaga twahabonye iyo rero zagwiza tunga ubu beshi confiance barayifise ubu baraza kubera mugaba cabwirana ate mugabo ati rondera hari urwego harya mu biro by'umukuru w'igihugu niwe aza kukwereka kuko duca dukurikirana neza n'amakontra turakurikirana ingene ariko aragenda tugaca dusanga biciye binyaruka kuko naho nyavuga ngo umukuru w'igihugu yabibonye bagabo rero ibyo birashavuje kubona umukuru w'igihugu ari warinda gutonda hose hari hivyariho hari hivyariho bituma umukuru w'igihugu aruha cyane kandi hamwe ntibantunganya president ntibantunganya yavuga ati je mbabaje cyane cyane bari mu ntwaro bari muri vyo bari kuteza kuba indongozi mugabo aya makoraniro tugize aya makoraniro yo ku rwego mpuzamakungu amazi iminsi akurakuranwa ngaha muri izi nyubakwa zo ngaha ziri ngaha ku Kirimba uretse ivyo kubazimana no kugira ibirori tukabavugiriza n'umurisho badusigira iki nuko ikintu cyose no kubanza kora icyo ushaka buriya turiko turaraye imbono ndibaza yuko ari no kuraba ibishoboka byoroshe kuri twebwe abarundi yatubwiye nk'umuntu avuye hanze muri ibi bihugu by'ubugaragwa canke bivyegereje akaza karaba uburundi ngenda ari igihugu kiyagayaga ucukuramwo conclusion vuye mu Gifaransa conclusion iyi hari piste zibiri hari uburimyi hari na tourisme ugiye kuraba nk'ikiyaga Tanganyika hari ukiraba akabona uburovyi hari ukiraba akabona
ko gishobora kudufasha kuva ngaha mu Burundi tukamanuka gushika kuri ya bihugu byo muri Afrika y'ubumanuko. Hari ukibona akakibonamwo amazi dushobora gukenera tunywa n'ibindi. Mugabo kandi hari ukibona akabonamwo ingabirano Imana yaduhaye ishobora kudufasha muri ibi bya tourisme. hari nuwo kibona ko ari kiziba nka kumwe kwa mwambutse cyagi Oyumva yari yenda babona itungaho rero aho rero ucumenya uti mbega nk'umuntu avuye mu mahanga icanzanira niki icambere umenya nuko iyo ugize nk'inama ngaha abantu bakaza ico gihugu barakimenya uko kiri kiretse ni haba harabagenda bakakivuga uko kitari muri abandi baje kubakira ica kabiri naho yakivuze asa nukuki aya kantu kitse muvuga buke buke muri abandi baje kubakira akabamwe ugenda ati ugenda vuga uko atana mubona iki gihugu atasi ibintu erega rero ushobora kubivuga nabi ibyo birashika hariho na kimwe yashaka kuvuga mugabo umwenga ashaka gutomora ikintu cyose kiraba tourisme kirinjiza amafaranga ku gihugu kimwe yavuze akakara kadolari oye ntareka nukavuga gato kirinjiza haje nk'abantu 100 hanyuma umwe akagenda muri ico gihugu canyu akoresheje amafaranga y'amadolari y'amajana 2 amajana 3 asigara ngaha kandi aragira icamara hanyuma kandi baraheza bakabona na ca gihugu uko kimeze abo nababwiye baje ejo bundi bo muri mu byerekeye dialogue social baje ari ibihugu 200 twarabatembereje twarabajanye kuri la source la plus méridionale du Nil turavaho turabajana igishora aho bavuze ngo umurisho w'ingoma yego twashaka no kubajana hariya ku mashiti y'Ikarera mugabo dusanga umwana muto ubumvirije bagarutse baciye i Bugarama baricara barafungura baranywa bagarutse Bujumbura bashikamino ubumvirije ingene bavuga kiravuga ati mufise igihugu ciza buriya abantu turabivuga tuti uwambaye ikirezi namenya ko cera nico gituma buriya mu bintu vyihutirwa kugira ngo ijya mbona kazozishoboke nugushira ku murongo abantu bari mu nzego z'igihugu bakamenya ko baje gukorera igihugu bataje kwikorera kuko hari abazagira bati nagiye ndi mukene sizovayo ndi mukene ati mbanza nuzuza ati sinzovayo ndi mworo ndo waje kugira ngo utunge n'abagenzi bawe barabikubwira bati hewe ugiye mu ifu uze utuririraga ahubwo tugiye guhindura n'akabara izo ni za nyoshambi wavuze ni za shetani no guhindura ubwa mbere abo ica kabiri mbona turakeneye yuko urugwaruka rwacu tugwigisha cyane gose urano ugize uti dafise imbono ya 2040 2060 yego harura jewe ubu ufise imyaka 68 muri 2040 ushize ko 15 nzoba mfise 83 sinzi ko nzoba nkiriho mu bihumbi 2060 noba mfise 103 sinzi ko nzoba nkiriho ariko uzura bakiri kare ufata umwana ubu abaye majeur afite 18 yego mu bihumbi 2040 azoba afise 33 mu 60 n'ingahe urabona rero yuko dutegezwa kuraba ingene izi generation z'iwacu zihanahana n'urugwaruka tukamenya ingene tubategura nabo bitegura kugira ngo iyo mbona kazoza izoshoboke ubaze kugira imyaka 18 uburi majeur ushobora kuba entrepreneur y'umukuru w'igihugu yavuze ati ashobora kugira ibindi binini bakumva ko bishoboka burya nta kintu kibi mu buzima nko kugira ubwoba iyo ufite ubwoba ntacyo ukora utewe ubwoba urashobora kuburinda mugabo uvuye muri wewe urakumugaza ugasanga ntushobora gutera intambwe na gato ariko uravuga ururunganwe rw'iwacu none umuntu yoshobora gutera imbere atakarorero abona mu bintu mu bari imbere yiwe nk'uko none akarorero afatira ko atifatira none akarorero ntakabona none mu gihugu cy'u Burundi n'abantu biteje imbere aciye mu nzira nziza ugira bose n'abasoma haro beshi
ivyo ubona nivyo abasuma bari muri igihambaye rero hamwe navuga nta mwongo ubura isato ibidahizwe ariko ntikubuza gukora kubwira uruhara rwa leta uruhara rwa leta rero no kugenda igihe cyose berekana abantu bagenda mu nzira nziza kandi hakagira aho bashitse bakaba nk'icitegererezo ico buriya igihugu kidafise ico dokwita mu gifaransa des gens ugena werekana uti uyu muntu ngaha yarakoze neza biraboneka neza bigashika biragorana udafise abo werekana udaco werekana none wo kuyo udafise abo werekana abantu bafatira kwa karorero utegeka kakarorero yego ukagira nishaka muri Afrique du Sud igihe ANC yatsinda basanze ego mu bya politike batsinze mugabo mu by'ubutunzi bakiri inyuma baragize strategie yo gufata abantu bamwe muri bo bati genda mwebwe bwiyepanwise muri monde des affaires uyu mukuru w'igihugu cy'ubu bacabonungika muri affaires agarutse muri politike bimwe boneka ubu mais c'est d'affaires azere donc igihugu cyose nico gituma inzego zikomeye zifise urara rukomeye cyane gose hari je amamvuga nti narumvise umuntu umwe yagize ivyo yavuze kuri bona kazoza yacu yavuze ati kugira muyishikire mwe bw'abarundi mwemere la stabilisation politique et institutionnelle aha mu Burundi wacu umuntu wese arabyuka mu gitondo ngo ndashobora kubikiba byaze bikunze akipanga yabona biramugoye aho kuza kurondera inzira nziza yocishamwo akagira ngo inzira ngo niyo kuza kuruhisha uyu canguriye none nete tugiye twaciyemo none kwa kuri ya experience da wewe bijya byiwawe bijya ko vyari ibintu vyakiriya gihe ubu hari uwo kwiyumvira bijya vyabaye kuri kubera iki kwirbi baza kwantu wahindutse umutwe cyane mwe bibone umuntu babirota nuko batabishoboye gusa ntabyo wumva ujya abivuga mu bihuha burya bibaza ko kitaba ari icivuzo cye mega nico nyene bimunanira nova hari ishetani iracyariho hariho abarundi bacimvira naba ariko nagira je mpumuriza jewe burya imbona kazoza je nabwiye yuko je nayifashe kandi burya je nayimaze kumwe mu ngihaga Imana yari izi yuko azohava mu mukuru w'igihugu burya je naraja kwiga je ibijanye n'iterambere nkaraba ibindi bihugu ingene byagenze ntimuvuge yuko yahaturi ibi tugezeko ibihugu ahandi byari n'inyuma yaha hajya bona mu Bushinwa ndavuga bati uzonyonora n'urubanza gupfa hajya nukurumva byari byarabaye irango nta gihugu na kimwe uzubaze kitacenga haduciye urumva twebwe rero twe twageze ivyago ko muri aka karere n'igihugu cyasigaye inyuma urumva ingorane rero dushaka kwipima nko kuri Tanzania imaze imyaka irenga 60 yibereye ngaho nta magume ubutegetsi buri ngaho ni stable nkuko yari ko arabivuga nk'ubu uripima ku Rwanda kuva 94 cace gibigihugu stable twebwe raba n'igihe hagira ngo habaye stability mu 2015 haca hasubira kuri ingorane no kuvuga yuko tumwe turacari muri vya vyumviro bimwe vya kera bishaje nico gituma uzobona ururunganwe rwacu uzurabe ntirusa n'urunganwe riko ravuga ruriko rakura je kuko ndabirigwamwe nico itubasigaye bavuga ko nagenda gwaruka mu bantu bakwita umujama w'abajene urumva twebwe harateye igihe mvuga nti none aba bantu urunganwe rwacu n'urunganwe rwapfuye je niko ndabivuga kubera iki uzoraba urose poste icambere abaza ngo uwahahora yahora arira hehe yahora arira we Jesse nari bwabona aho umuntu mufata yivye akaje imbere y'abantu akidoga kumugiriye nabi imbere y'abantu aho yo marama yagacanyika byerekana yuko hariho umuzirikanyi mubi twakuriyemwo dukura abari imbere yacu n'abandi baradukurikira twebwe rero je burya je mvuga nti uno munsi ndavye kamemewe ko twubahuka no kunebagurana tukanegurana burya urukiza ruraha nyene abakuru b'ibihugu kera nk'aba babaye abakuru b'ibihugu wamengana baca base banje kuko naguma ndabane burya barazi aho narura burya mukwino umuntu wasubiriye aba nuko ubuzi kwaza aho warura muga nka jewe ntarura ntavyonona ngo ndiko ndavyonona ntaco ndabinuba ariko bamwe president Domitien NDAYIZEYE yavuga
umuntu ho bufise umwina urenze iyo rero urunganwe rwacu niyo ngorane kubera babonye abari imbere yabo batungishijwe no kunyonora bazi yuko kuja muri leta no kuja kuvagura nabibonye muri groupe iraho igihe ngenye utwara obere abantu bacava ngo ho shawura rosa huvagura ngo genda uvagure nigwa gutubise ati genda wegeranye nawe uti ni wiyumvire urunganwe rwawe rukari numva rero ncavuga nti urunganwe rwacu tutihanye turunganwe rwapfuye ariko ndavyo rwaruka rukurikira rero mwarabonye ko nazungurutse uburundi bwose mu kumunane ndiko ndaraba ivyo rwaruka riko rakora bose naragendewe nkamubaza uri gukora iki mbwira ingene bimeze akambarira ko bimuhaye ubuzima atangorana ngace ndamaze kibazo imbona kazoza yawe kuri ibi uri kurakora niyi ikintu cyambere cyanezereje bose usanga bafise igicapo arakubwira ngo je ndiko nkora iki mugasha kuzoshika kuri iki je natangaye nka amukanyosha ni mu gisagara abavumbi ugwaruka bigirira uki abavumbi mbere n'ubu bariko barankorera na jewe imizinga kuko naje barankweze ndumva yuko bashitse ncandababwira nanje nagiye muri umugambi kabisa ndabona yuko ari myiza imbona kazoza yabo cyasanga bafise ihinguriro rikomeye baramaze no kuricapura berekana ingene imiduga izobije kugura ama produit izoba izanye ivyo baza guhingura banyereka ibigunguru ingene bazokora ukabona ko bafise imbona kazoza rero twebwe twobandanya tukihana twebwe bakaronka basi nabakeyi bakurikira erega naho baberanda 10 ariko akakantu nabajije president bantunganye none nkaho urafise aberana nabakeyi wo kwerekana aho kivugo kiba carapfuye ndakabwira nta bantu ngaha mu Burundi bashika 100 babi genda biharura hagenda biraba byose mu uzurabe abantu bose batizeye kuja mu kigega ca leta n'abantu b'intungane je naravye abo usanga atari intungane bavuga mu kigega conza uwacuriye uzosanga ari abantu babeshe donki cyo bari igihagararo bafise ari amahera yavuye mu kigega ca leta arabona yuko rero acafise inkumbu ikigega canza uwacuriye aracafise inkumbu zo kumvayo yuko ateza kugira hariho uwundi yari impande yiwe yabonye yuko yatungishije tuzana badandaza arakubwira ngo mukorero ngo ngira ikintu ngo nzoronka isoko ngo leta izompa isoko canke bazompa exoneration urumva bisi yose bakubwira bazompa exoneration nzoronka isoko uwundi nawe yumva ariko ariga nzoronka akazi bazoca bampa akazi mbe no kwigira iki kugira nze ndonke poste nziza ugasanga rero iyo esprit yo kwiga ngo uzukore rero jewe ndiko ndaraba hariho abantu washaka bamaze gukizwa kabisa abaje mparura ndiko ndaraba ivyamvuruga mu 2020 n'ibimvuruga no munsi byaragabanutse ku bice nka 80%. Kuko abantu barafise ico batinya ico genda baza kibona sinzi nka aba baturaba jewe ndabona ko abantu bavuga nukoze nabi avuga ngo hanguraga ntako ntabimenye muga arafise ico atinya aha hari abantu bita ibihanganye nuvuga uzi kuhagarikiwe n'igihanganje wavuga ngo kugira ngo uhagarikiwe n'ingwara voma wari uzi ko ari igihanganje cagushizeho ngo jewe ngo negamiye umusozi ibihanganye iyo misozi byaraheze ibihanganye none vyaroye yereka amategeko yakurikizwa haje ibintu bikomeye kuko uri reza ugaharwa bakabona bati ujyaraharwe nujyaraharwe bagabo birakomeye abantu burya baca basubira kuba abantu rero ico nokubwira nuko je mparuye nta bantu babare bashikijana nta bantu bashikijana babi bahari nuko gusa mu mata hagiyemo nakakoma nagatoyi ibara riba riguye urumva amata yose arapfuye natwebwe rero haracariho abafisi iyo ngwara abo rero nico bituma turahimiriza kandi nkubu ndazi yuko mu mwaka wa 2025 muzabona ibindi bishasha kubera iki ubu dushaka yuko ubushikiranganje budasubira kuba ari bwo bushira mu ngiro bije ni mu ntara imanuke gushika hasi ubu tuzotora umushikiranganje wese avuga ati nzokorera iki mu ntari iki mu ntari ayo mahera acaja mu ntara abajeje kuyashira mu ngiro ni bari aca sigara nawe abakontorora irero uri kurakurikirana ujya mu ntara ntazomuryana kwazovuga urye wegende
azoja mukontorora nico ndavuga nti muzoza muri ibintu bihinduka burya iyi politiki ya decentralisation ni politiki nziza cyane kuko ituma haba ukabona ko hariho novuga nti ikimuri hejuru yawe kikuraba. President Domitien NDAYIZEYE akantu yigeze kuvuga aravuga ati bisaba ko igihugu kiba gitekanye muri politike no mu by'ubuzima bwo kubaho. Bavuze yuko ibintu byo kugomba gutembagaza ubutegetsi naho vyoba bitariko biraba ushobora gusanga arababirota. Bari byubona bo barabasazi kuko ari amategeko ukuntu ameze ntidukeneye vraiment ibintu by'amakudeta. Jewe uzobijamwe n'ukuri kwa Mungu mfise ibuye nzorimutera nzorimutera kuko nukudusubiza inyuma. None hariho de mechanisme ziriho mu Burundi y'amategeko ku buryo biragoye, hanyuma mu Burundi tuzira yitwese reka kege haba makudeta murabiraba neza. Ariko muri ko murabivuga gutyo president bantunganya byahereyeko n'ibyakiriya byaherukiyeko byabimuhereyeko kudeta ibisose zikorwa n'igisoda. Igisoda urabingene cyari cyubatse wamenga nakabwe baza barahanahana gusa. Nico gituma ubona batoze bakavuga bati ibi wege waruvuze ingene bavuga bati no iki ntitucemera. Kubera iki barabona burya hari n'ikindi kintu abantu batari bwamenye ico bita le pouvoir de l'État. C'est la force de l'État. Cyumva rero cyari pouvoir de l'État kikaba cyo gidetruiza l'État. Niyo ngorane yabaye no musi le pouvoir de l'État c'est l'État. Ntibishobora kumvikana rero hariho umuntu yavuga ntibinakunda ubitegurira